yarasezeranye ko naho imisozi yonyiganyiga canke ikavaho ku rukundo rwiwe n'isezerano yangiriye bitazovaho namba. Ibihe nzobaho mu rukundo rwiwe niho nibera. Kukunzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo, nta n'abamarayika canke ibigeragezo, navyo mw'ijuru canke mw'isi, nta biriho nta n'ibizoza vyonkura mu rukundo rwa Yesu mwami wanje. Mu ntege nke zanje iyo ndemerewe, mu bingerageza canke iyo nzitaye, ikimpagurutsa kikampa intege, nuko nibuka kuwa nkunze atazomeba mu rukundo rwiwe niho nibera. Singikekeranya kukunzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo, nta n'abamarayika canke ibigeragezo, navyo mw'ijuru canke mw'isi, ntabizoza vyonkura mu rukundo rwa Yesu mwami wanje. Kukunzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo, nta n'abamarayika canke ibigeragezo, navyo mw'ijuru canke mw'isi, ntabizoza urukundo rwiwe, imbabazi ziwe, kukunzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo, nta n'abamarayika canke ibigeragezo, navyo mw'ijuru canke mw'isi, ntabizoza vyonkura mu rukundo rwa Yesu mwami wanje. Vyonkura mu rukundo rwa Yesu mwami wanje. Vyonkura mu rukundo rwa Yesu mwami wanje. Yesu mwami wanje, Yesu mwami wanje.